Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe tugira ngo tuganire ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nitwa Mbonimpa Abeli. Ndagira ngo nk'uko twagiriwe ubuntu n'Imana twongere gufatanya uyu mwanya mwiza wo kwiga ibimenyetso bigaragaza ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko Bibiliya yagiye ibigaragaza, birabonekana neza yuko turi mu bihe by'iherezo. Ndagira ngo tubanze wowe nanje dukonfirime, tubone neza iyi mpamvu canke amajambo yo muri Bibiliya atubwira neza yuko turi mu bihe by'imperuka. Rero iyo mirongo tugiye gusangira yo muri Bibiliya, mwitegure tugira ngo tuyisangire. Imbere ya byose reka tubanze gusenga Imana. Mana yacu, mwami w'abami, uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, uri Imana wiyerekanye mu kuturungikira umwana wawe Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Turagushimiye, turaguhimbaza, turagutazira. Habwa icubahiro mu ijuru no mu isi. Mwami urabereye gushimwa. Ndagushimiye kongeye kungirira neza uyu mwanya kugira ngo dusangire n'abera, dusangire n'ishengero, dusangire n'abakristo bose ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana budukangurira kugusanganira. Haleluya, nuhabwe icubahiro. None rero mwami, amajambo tugiye gusangira, mwami ubane n'umwe wese kandi ubane nanje ngiye mwami wanje Yesu Kristo gushikiriza ubu butumwa ku bantu bose. Haleluya, ndabigushimiye, ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Turagira ngo rero tuzingurure Bibiliya, tubanze turabe ibigaragaza neza yuko turi mu bihe by'imperuka. Ijambo rya mbere tugira ngo duhereko ni ijambo litwereka neza yuko turi mu minsi y'imperuka. Kandi iyo minsi y'imperuka ndagira ngo tubanze turabire hamwe yatanguye ryari. Mu Baheburayo niho badusobanurira ico kibazo. Imbere yuko twinjira mu bimenyetso simusiga bigaragaza ibihe turimwo, bigaragaza n'ibimenyetso bigaragaza yuko umugeni wa Kristo agomba kwitegura, turagomba kubanza kumenya iherezo ryatanguye ryari, igihe c'iherezo catanguye ryari. Ni naho rero tuca duhera kugira ngo dukomeze turabira hamwe ibimenyetso bigomba kugabisha umukristo wese ari hose, umwana w'Imana ari hose, kwicara yiteguye kandi amenye yuko ico Bibiliya yavuze itabesha. Hari byinshi byasohoye, hariho n'ikimenyetso dusigaje dutegereje, n'ikimenyetso c'inzamba y'akabanga. Ico naco ni inzamba izovuga maze abapfuye bakazuka, abariho nabo twese bagaca dusanganira umwami wacu Yesu mu kirere. Imana ishimwe cyane. Dutangure rero gusoma, tuzingurure Bibiliya, dusome mu Baheburayo igihimba ca mbere umurongo n'uwa mbere nyene, hanyuma turasoma mu izina rya Yesu. Kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Imana ishimwe cyane. Uyu murongo wa kabiri uratudomeyeko yuko muri iyi minsi y'iherezo, Imana ishimwe cyane, muri iyi minsi y'iherezo Imana yabaririye twebwe. Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo aza kutubwira twebwe abantu b'ikino gihe, abantu bo muri ino minsi, abantu bo mu isezerano risha. Haleluya. Imana yatumye umwana wayo mu minsi y'imperuka, niho yacishije ubutumwa bwa nyuma. Ubutumwa bwa nyuma rero Yesu yarabushikirije. Ndagira ngo wowe nanje tubanze twemeranye yuko iherezo ryatanguranye n'umuzo wa Yesu Kristo Mesiya igihe yaza ku isi ubwa mbere. Ukuza kwa Mesiya ubwa mbere hano ku isi ku mugaragaro haje ibyo byashitse ari mu gihe c'imperuka. Iherezo rero ryaratanguye, ryatanguranye n'umuzo wa Yesu Kristo igihe yaza ku isi ubwa mbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi ca kabiri kigiye kutwereka neza yuko igihe Yesu yaza ku isi ariho iherezo ryari rimaze gutangura
ndagira ngo turabire hamwe ayo majambo aboneka mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba n'ica kabiri, aho tugiye gusobanurirwa ivyo intumwa Petero yaciye ahishurirwa, arabitangaza, arabishikiriza. Imana ishimwe cane. Arababwira yuko ivyariko biraba ico gihe ari vyagaragaza yuko bari baramaze gushika mu minsi y'imperuka. Haleluya! Ivyo navyo si bindi, ni isezerano Imana yari yaravuze ibituma Yoweri mu isezerano rya kera yuko bizoba mu minsi y'iherezo. Haleluya! Ivyo ni ibimenyetso tugira ngo turabire hamwe. Ivyakozwe n'intumwa igihimba ca kabiri umurongo n'uwa 16. Imana ihabwa icubahiro cane. Haravuga ngo ariko ivyo nivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati bizoba mu minsi y'iherezo. Haleluya! Aya n'amajambo Yoweri yari yaravugishijwe yuko mpwemu yera azosukwa ku bahungu n'abakobwa, abatama n'abatamakazi, bakavugishwa, bakerekwa, bagahishurirwa. Ivyo nivyaciye biba igihe mpwemu yera yaza ku ntumwa. Reka twongere dusome umurongo wa 17 uravuze ngo ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Imana ishimwe cane. Dukomeje hepfo turabona yuko hariho n'ibindi bimenyetso, ariko imbere yuko dusoma bino bimenyetso ndagira ngo nkubwire ko ibi byarasohoye byatanguranye n'umuzo wa mpwemu yera igihe yaza ku munsi wa Pentekote. Mpwemu yera aciye atangwa, no kuvuga ngo iherezo. Imana yari yaravuze ko bizaba mu minsi y'iherezo. Iherezo ryaciye riza, ryaciye ritangura, ryatanguranye na kijya gihe nyene. Urupfunguruzo rwerekana yuko iherezo twaginjiyemwo nuko mpwemu yera yatanzwe. Icerekana ko mpwemu yera yatanzwe nuko abahungu n'abakobwa, abatama n'abatamakazi baciye batangura kuvugishwa. Ibi rero binyuranye n'igihe ca kera, igihe tutari bwinjire mu iherezo ry'ibihe. Nta muntu atari umulewi, atari umuherezi, atari mu nda ya Haroni yashobora kwemererwa kuvuga Imana no kwigisha Imana no kwigisha amategeko y'Imana. Uwundi yaba yemerewe yaba ari umwami canke mu nda y'ingoma. Aha twokwiha nk'akarorero kuri ba Daniyeli, babandi bari baturuka mu nda y'ingoma, ba Shaduraka na Meshake na Abedunego, nibo bashobora gushikwako na mpwemu w'Imana akabagendera, akabasanga iyo bari mu buhungiro i Babuloni, bakavugishwa, bagahishurirwa. Abo barabo mu nda y'ingoma, no kuvuga ngo barabaganwa. Abandi baba bavyemerewe baba arabaherezi baturuka mu nda y'Abalewi. Ariko mwisezerano risha, iherezo rimaze gutangura, mpwemu yera aciyaza. Imana yari yaravuze yuko mu minsi y'iherezo hazokuguruka urupfunguruzo rukaza, maze abahungu baturuka mu yindi miryango no mu bindi bihugu, nawe urimo na jewe ndimo, twagira ubuntu n'Imana. Imana yaruguruye. Imana ishimwe cane. Imana yaruguruye, kandi iyo yuguruye ntawugara, kandi iyo yugaye ntawugurura. Imana yarugururiye Abarundi, barahishurirwa, baravugishwa. Imana yarugururiye Abatanzania, Imana yarugururiye Abanyarwanda, yarugururiye Abakongomani, yarugururiye Abanyekanada n'Abanyamerika n'Abanyaburayi, n'abo muri Europe, n'abo muri Aziya na Australia, imiryango yose, mbere abahungu n'abakobwa. Muribuka ko Imana yaciye igenda ikoresha n'igitsina gore. Imana ishimwe cane. Mariya Magadalena niwe wa mbere yabanje gutwara ubutumwa bw'uko Yesu yazutse, kandi yari umutegarugori, yari umukenyezi, yari umupfasoni. Kenshi wasanga bigoye yuko umugore aja gutangaza ubutumwa bwiza bwo kuzuka mu bagabo, mu bantu, ariko Imana yarabisohoje. Ico ni ikimenyetso kigira kabiri cerekana yuko twamaze gushika mu bihe vy'imperuka. Haleluya! Imana ishimwe cane. Tukiri kuri ano majambo, umurongo wa 18 uravuga ngo mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje bavugishwe nanje. Imana ishimwe cane. Inyuma y'ivyo rero, inyuma y'iki kimenyetso tubonye kigira kabiri, Imana ishimwe cane, kuko ikimenyetso ca mbere
catanguranye n'ubutumwa Yesu yigishije. Yesu yigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi, mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Ubwo ni ubutumwa Yesu yaje ashikiriza ubwiwe nyezina. Ikimenyetso kigira kabiri ni mpwemu yera, niwe yaciye nawe afata ijambo aca arirungika mu bantu bose, maze hamwe byahora byugaraniwe mu Bisirayeli birasohoka, abantu bose bongera guhabwa ubutumwa bwiza, n'abatamakazi n'imisore n'imikangara n'abahungu n'abakobwa ndetse ngo n'abagurano nabo nyene Imana yarabasezeraniye, bisobanurwa ngo Imana yatanze isabagire. Ico ni ikimenyetso kigira kabiri. Ikimenyetso kigira gatatu ni ikimenyetso tugira ngo dusoma hanyene ku murongo wa 19, nzoshira utwumiza hejuru mwijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka ku mwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'Uhoraho, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Yesu ashimwe cyane. Iki ni ikimenyetso kigira gatatu. Imana ishimwe cyane. Iki kimenyetso kigira gatatu cy'ubwira kabiri cy'ukwezi guhinduka amaraso, izuba rigacura umwiza. Ibi ni ibimenyetso byatanguye guhera umunsi Yesu yabambwa ku musaraba. Ubwira kabiri bwahereye saa 6 burakorana mu gihugu cyose kugeza isaha 9. Yesu aza gucikana, habanje kumara ubwira kabiri amasaha 3, kandi isi iratigita iragigima. Imaze kugigima ko kanya, igihuzu cyari gikingira hera cyane gitabukamwo kubiri. Imana ishimwe cyane. Ico ni ikimenyetso. Hanyuma rero ku munsi wa Pentekote haje igihinda kivuye mu ijuru, isi iratigita, ahantu bari bakoraniye hahinda umushitsi. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibimenyetso byari byaravugishijwe ko bizoba mu minsi y'imperuka. Turakomeje ngo izuba rizocura umwiza. Turamaze kubona ubwira kabiri mu bihe byinshi, mu myaka yahera byagenda biba rimwe, ariko ubu ni buri kanya. Nimwibaze ubwira kabiri bumaze kuba guhera gusa muri ukwezi kw'icenda. Nimwibuke hariya muri Afrika baratangaje batubwira kabiri, muri Tanzania, mu Burundi, mu bindi bihugu byose baratangaje aho ni mu kwezi kw'icenda. Muri Europe baratangaje hirya no hino baratangaje, maze birasubira. Haciye iminsi mike abo muri New Zealand, muri Australia nabo bati natwe atubu turashikiriwe n'ubwira kabiri. Ugasanga ukwezi kwahindutse amaraso. Ibi bimenyetso ni ibimenyetso bigaragaza ivyo Yoweri yari yaravugishijwe. Rero mukomeze kuba makini, mu Giswahili kuba makini no kugaba mu Kirundi. Kuba très vigilant, kuba abantu bagavye, gukesha, guhora mukesha. Gukesha bisobanura iki? Bisobanura guhora ugavye. Kugaba ni iki? Ni guhora ucunguza, ugahora uverifiya, ugahora usuzuma, ukaguma ugenda uraba. Mu kuraba mbega uraba iki? Usoma Bibiliya, ukaraba muri Bibiliya ivyanditswe, warangiza ugaca wumviriza amakuru kayumviriza, ugahitanisha, ugashakisha, ukarondeza, ugacuraba no kubimenyetso birimwo biraba kuzuba no ku kwezi, ugacuraba za nyamugigima zimwe ziraba, ugacubandanya, ugakomeza ukabandanya n'inzara rizingo ziraba. Muri buka ibimenyetso byaje simusiga gikiza ca COVID corona, ingene caje. Mwibuka yuko Yesu yari yarabihanuye, aravuga ati hazoba amapfa, hatera inzara hirya no hino mu bice bitandukanye, habeho n'amapfa, habeho n'ibiza. Ivyo biza ndabereka ikiza caje kidasanzwe, arico kiza citwa corona COVID-19. Iki kiza catumye haba ibintu bikomeye, haba n'amapfa yaciye akurikira, abantu batangura kwicwa n'inzara, batangura kubura ubuzima bwa misi yose. Nukuvuga ngo habaye ibintu bidasanzwe, habaye ibintu bikomeye. Nuno munsi hakiri inkurikizi. Hanyuma ikindi caciye kibaho, haciye haza intambara zidasanzwe. Ico ni ikimenyetso kigira kane. Intambara, haciye haduka intambara.
intambara mu bihugu, intambara mu karere, intambara hirya no hino. Ndagira ngo mbabwire yuko kuva na kera hose hahora haba intambara, mugabo ndabereka intambara ziba muri bino bihe byacu, cyane cyane guhera mu isezerano risha. Inyuma y'isezerano risha, intambara ya mbere y'isi yose yahitanye ibihugu byose byo ku isi, intambara ya kabiri y'isi yose yahitanye ibihugu byose byo ku isi. Izo ni intambara zabaye, kandi ubwa mbere siko byahora biba. Ibihugu byaragwana, hakagwana ibihugu bibiri bitatu, hakagwana igihugu kigahangana n'ikindi, mugabo nta makungu yose yavira hasi rimwe akagwana. Muri buka amabombe yatewe ahitwa Hiroshima. Nuno munsi baracavyikugura. None rero ndagira ngo mbereke n'izi ntambara zaciye zaduka inyuma ya COVID, zahitanye ibihugu bitari bike, bica biraduka, bica biragwana, biraduka, biratera, birategwa, bimwe birategwa, ibindi biratera. None n'ubu birakomeje. Ndagira ngo ivyo byose bibahe guhumuka. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibimenyetso by'utwumiza, ni ibimenyetso biriko biraburira umugeni, biriko biraburira umukristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbereke ikindi kimenyetso abantu benshi barenza ku ruho rw'amazi, ariko ugasanga ntaco binona, ntaco bibabwiye. Ariko ico kimenyetso ndagira ngo wowe nanje tukirabire hamwe. Imana idutabare cyane. Abikorinto ba mbere igihimba ca 2 umurongo w'indwi. Ariko kuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icyubahiro cacu. Kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye, iyo baba barabumenye ntibaba barabambye umwami w'icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Uyu murongo w'umunani watubwiye ngo kandi mu baganza b'iki gihe. Imana ishimwe cyane. Ngo mu baganza b'iki gihe, iki gihe turimo nico tugira ngo duhagarareko. Ngo kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye, iyo baba barabumenye ntibaba barabambye umwami w'icubahiro. Uyu mwami w'icubahiro babambye ni Yesu Kristo umunyanazareti. Abamubambye ni bande? Babakuru b'iki gihe. Ngo abaganza b'iki gihe ni bande? Baganza babambye Yesu ni bande? Hano bariko baravuga abaganza babambye Yesu ni bande? Ni bande? Abaganza abayuda abatanze Yesu bakamugura intete z'ifeza 30, barabaganza b'Abisirayeli, barabakuru b'Abisirayeli. Abo nabo ni bande? Barabaherezi bakuru, barabafarisayo n'abasadukayo, bari babandi bayoboye abandi mu byo gusengesha no mu byo kwigisha amategeko n'amabwirizwa ya Mose. Abo baganza babambye umwami Yesu ntimubashakirira ahandi, mubashakire mu bakuru b'amadini. Abakuru b'idini ry'Abayuda ni bande Pawulo ariko aravuga? Ngo kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye. Ubwo nubuki n'ubwenge, bwa bwenge bw'Imana. Oh haleluya. Abaganza ni bande bari ngo baravugwa ngaha? Ni bamwe bica Yesu, barabaganza Abisirayeli, babandi bitwa abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Abo nibo bishe Yesu. Abo ubwenge bwarabananiye, bwarabasize, kuko babaza kumenya ubwenge ntibari kubamba umwami w'icubahiro. Uno munsi muri kino gihe ubwo bwenge bwarasize abanyamadini. Abanyamadini ndagira ngo mbereke ikimenyetso gikomeye kandi kiriko kiratuma abantu benshi bazimira. Ugasanga abantu ivy'ibihe by'imperuka babiherereza ahandi, barabikwepesha bati bimenyetso by'ibihe by'imperuka, ati reka tubihigira hariya ku kwezi, tubihigira hariya i Burayi, tubihigira hariya mu bapagani, tubihigira hariya mu bicanyi. Ati hariya niho hariko harabera ibimenyetso. Ariko ibimenyetso bigaragaza ko turi mu bihe bya nyuma biri mu baganza b'amadini, biri mu baganza b'amadini. Nibo batamenye Yesu Kristo. Uno munsi abaganza b'amadini baramaze gutitura mpwemu w'Imana, ivyo avuga barabisuzuguye, barabikengereye. Ndagira ngo mbibutse ikimenyetso kigira 5 tugomba duce turaba. Ni ikimenyetso kivuga ivyo gusubira inyuma, ivyo kureka Imana. Abakuru b'amadini bararetse Imana, barayiheba, baca bashaka ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi nibwo baciye baja gushaka, nibwo baciye baja kurondera, nibwo baciye baja gushaka.
hano umurongo wa 11 uravuga ngo ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari mpwemu yiwe iri muri we. Niko n'ivy'Imana biri nta bubizi atari mpwemu w'Imana. Ariko tweho ntitwahawe impwemu y'iyisi, ariko twahawe mpwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Imana ishimwe cyane. Rero abakuru b'amadini uno munsi aho gushaka uwo mpwemu barimwo barashaka kuyobora amadini bakoresheje ubwenge bwo mwisi. Ivyo ntivyari byaravuzwe yuko mu minsi y'imperuka abantu bazoreka Imana bagashaka kuyobora ubwabo, bagashaka kuba aribo bitegeka Imana, bakayimura bakayivana mu bitekerezo no mu bitegekere no mu mitima y'abantu, bakayimura nka kujya nyene abakuru b'Abayuda bishe Yesu baramubamba bamukura mu isi y'abariho baramukuraho. Uko niko n'abakuru b'amadini no munsi agenda gushinga, akaza gufonda kemvanta idini, akaza kurifonda yitwaje diplome, ugasanga gukora yize universite, ugasanga arimo arashinga idini, yarangiza akazimiza abantu bakagenda bakaza bagasenga, mugabo batarongowe na mpwemu w'Imana, barongowe n'impwemu y'iyisi, barongowe n'ubwenge bw'iyisi. Ubwo n'ubuzimire. Abakuru b'iyisi ntibigeze bamenya umwami w'icubahiro, baramubamvye. Kandi abo bamubamvye ni bande? N'abakuru b'Abayuda, barabaherezi bakuru, uwo bita umupretre. Yari umuntu atanga ibimazi ahereza, yari ari mu rusengero rw'i Yerusalemu, niwe yasohoye ajya zijya ntete z'ifeza 30 bazihereza Yuda, aragenda aramubaronderera aramubaronkera. Imana idutabare. Uno munsi rero amadini ayobowe n'amadiplome, ayobowe n'amashuri. Nta muntu numwe arashinga idini ngo yemegwe atagira amashuri. Kera aba bantu bayoborwa na mpwemu yera ntibarinda kugira amashuri, yaba yafise yaba atayafise, yaravugishwa, yarasenga, akayobora abandi, akigisha abandi, agahanura, akavuga ivy'Imana yamutegetse kubwira abantu, akabishikiriza. Muri buka Petero ku munsi wa Pentekote amaze kuzuzwa mpwemu yera yaciye avugishwa ibikomeye n'ibihambaye. Uwo munsi abatizwa abantu benshi ibihumbi bishika 3 by'abagabo. Uwo munsi n'abandi barenga barabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo Petero yari yarize, nta mashuri yari afise, yari umurovyi. Uno munsi rero ico n'ikimenyetso kigira 5 kigaragaza yuko habayeho kureka Imana. Aya majambo yo kureka Imana Paulo yari yarashikirije, arayavuga yerekana neza ibizogaragaza umuzo wa Antikristo. Kugira ngo Yesu aze hazobanza kuza Antikristo. Antikristo ninde? Nuhakana ubushobozi bwa mpwemu yera. Antikristo n'umupinzi n'umuhakanyi, adashaka ko abantu bayoborwa na mpwemu yera. Ngo udafise amashuri ntiwoyobora, ngo udafise amashuri ntiwovuga ubutumwa, ngo udafise amashuri ntiwo kwigisha abantu, ngo udafise amashuri ntiwohabwa mpwemu yera. Nimwumve ubwo buyobe, nimwumve ubwo buzimire, nimundangire idini riyobowe n'umuntu atize na hamwe ku isi uyu munsi muri uyu mwaka. Nimunyereke idini riyobowe n'umukuru atigeze yiga. Ibi ni ibimenyetso rero bikomeye, n'ibimenyetso bikomeye. Mpwemu yera baramwimuye, baramuvanye mu ishengero. Abayoboye ishengero, abariyoboye bariko bararizimiza kuko bakoresha ubwenge bw'iyisi. Abitesalonike ba kabiri gihimbani ca kabiri nyene, dusome umurongo wa 3. Haravuga ngo ntihakagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka, umurwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cyose canke igisengwa. Nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Nimwumve ibizobanza kuba, bizobanziriza ukuza kwa Mesiya. Hazobanza kuza kureka Imana. Kureka Imana nukuhe? Nukureka ubushobozi bw'Imana, yuko Imana ishobora gukoresha n'ubutize, ishobora gukoresha n'umuntu nyarucari. Nimwibuka abantu bahora bavugishwa n'Imana barabanya rucari, bamwe bahabwa kuvugishwa bavuye mu ntama,
baragira intungwa. Nimwibuke na Dawidi kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli, Imana yamukuye hehe? Hariya mu ntama. Nimwibuke abavugishwa n'Imana, nimwibuke intumwa 12. Benshi muri bo ntabwo bari barize, barashobora kuba barize ariko hariho bamwe batigeze biga. Nka Paulo yari yarize ariko Petero ntiyari yarize. Uravye igikorwa ca Paulo akwiza ubutumwa hirya no hino, ugacuraba n'igikorwa ca Petero ingene Yesu ari we yahaye kuyobora intumwa zose, woca wibaza ati uyu munsi karashize ingane mu bakozi b'Imana bose kw'isi nzima, isi iva ikagera, harabuze umuntu n'umwe iyo yarigeze ahamagarwa n'Imana atigeze aja mu ishuri. Harabuze n'umwe koko? Harabuze n'umwe ayobora ishengero arihagararira ku rwego rw'igihugu atigeze yiga? Harabuze n'umwe koko? Ibi nibigaragaza yuko Imana bayimuye, ngo kwakureka Imana kutabanje kuboneka, ngo wamugararije ntazohishurwa. Uyu mugararizi yitwa Antikristo niwe rero amaze kugaragazwa yuko ibimenyetso bimubanziriza byamaze kubonekana. Kwimura Imana, kuyimura mu rusengero, kuyimura mu ngabire no mu mpano, ugasanga ngo umuntu ntiyovugishwa atafise urupapuro rw'umutsindo rwa teology rw'amadiplome, ugasanga umuntu yoba pasitori ngo atigeze agira urupapuro rwa diplome ya secondaire canke ya universite, ugasanga ngo umuntu ntiyoshobora gukorera Imana ngo adafise ibyo yabanza kwerekana by'ibipapuro. Ibyo byose rero nibigaragaza kwimura Imana. Kuyimura Imana baramaze kuyimura. None rero turiko turakomeza, ico cari ikimenyetso kigira 5 cerekana ibimenyetso bigaragaza ukuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo mbereke ikimenyetso cagaragaye neza kitwereka neza yuko twamaze kwinjira mu bihe by'imperuka. Ikimenyetso kigira 6 ni ikimenyetso cyo mu byo Yesu yadondaguye. Yesu arimwe aravuga asubiza yishura abigishwa biwe bari bamubajije ati tubwire ibyo tubwiye bijanye no kugaruka kwawe n'ivy'umuhero w'isi n'ibihe by'imperuka, tubwire bizobaho ryari, ikimenyetso cyabyo ni ikihe, n'ibiki bizobanziriza. Yesu Kristo abanza kubabwira amajambo akomeye cyane. Arababwira ngo ahamubona abereka urusengero rukomeye cyane, ararubereka muri Matayo 24. Haleluya! Muri Matayo 24 umurongo wa 2 ngo arababwira ntimubona ivyo byose, ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Iki ni ikimenyetso kigira 6 muri rutonde rw'ibimenyetso bitugaragariza yuko turi mu minsi y'imperuka. Aha Yesu aradondaguye arabadomeye ko urusengero rw'i Yerusalemu ruzosenyuka rugasanganguka, yuko atabuye na rimwe rizosigara rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Uru rusengero inyuma y'imyaka 40 Yesu abivuze rwarasenyuwe. Ubu tuvugana barimo barashaka kubaka urundi rusengero, urusengero rugira 3. Rwa rundi rwaravuyeho, rwa rusengero Yesu rumwe igihe yarari kwisi rwari ruriho, rujya nta rukiriho, rwaramaze gutemba, rwaramaze kuvanwaho. Ubu mu kibanza caho hari umusigiti w'abanyamahanga. Kandi mwibuke yuko Yesu yari yarabivugishijwe mu butumwa bwiza bwa Luka ati ahantu hazosiribangwa n'abanyamahanga, abanyamahanga bazohasiribanga kugeza igihe ibihe by'abanyamahanga bizorangirira, bizoshirira. Mbega ibyo bihe by'abanyamahanga bizorangira ryari? Hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Imana ishimwe cyane. Aya majambo Yesu yarayavuze, amaze kuyabwira abigishwa biwe baratangara. Nawe yatekerezeho mwene data, yatekerezeho. Reka dusome amajambo muri Luka 21 umurongo wa 24. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi i Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Imana ishimwe cyane. Ngo bazosiribangwa n'abanyamahanga. Kugira ngo basiribangwe n'abanyamahanga bisobanura iki? Bisobanura yuko rujya rusengero
bazorusenya bakaruvanaho mu kibanza cabwo hagasiribangwa hakajaho umusigiti w'abapagane, hakajayo umusigiti utari uwa Abisirayeli, hakaja mw'urundi rusengero rutari urw'Imana yayindi y'Abisirayeli. Ibi rero Yesu yarabivuze ngo kugeza igihe ibihe by'abanyamahanga bizoba birangiye. Hari ibihe rero by'abanyamahanga biriko birarangira. Ugusozera ku bihe by'abanyamahanga uno munsi wowe nanje tubirabira hehe? Tubirabira ku mugambi wo kubaka rujya rusengero basubire barugarukane. Ibihe by'abanyamahanga biriko birarangira kuko uno munsi bari muri za negociation, barimwo barashaka gushiraho amahoro yo kugira ngo biyunge n'abajya abanyamahanga basezerane amasezerano y'amahoro, amasezerano yo guhagarika intambara, amasezerano azobaganisha kubaka urusengero mu mahoro, bagubake ruhurikiremwo bose, ariko rube urusengero rwubatswe rusubire muri icyo kibanza, maze abayuda bongere gusubira kurangura imihango n'imigenzo nk'uko babikora mu isezerano rya kera. Ibihe rero by'abanyamahanga ubitekereze, ni Yesu yabivuze, ntabwo ari bwo abantu bariko barafonda, kuko wosanga abantu bamwe bibaza ngo abantu bavuga ngo ibihe by'abanyamahanga bizorangira, ariko ntabwo ari umuntu yabivuze, ntabwo ari abantu babivuze, na hano ni Yesu yabivuze ubwiwe ati bazosiribanga abayuda basiribanga urusengero kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizorangirira. Rero murumva neza yuko urusengero ruzokongera rugasubira kandi rukubakwa. Imana ishimwe cyane. Ibimenyetso bigaragaza ibihe bya nyuma by'imperuka nibi. Akira iki kimenyetso cyuko ihumbi n'amabuye n'ivyuma byo kubaka urusengero byose baregeranije, ibikoresho by'imbombovu zo mu ngoro y'Uhoraho byose barabitunganije, baramaze kubaga yanka ibateguza guhezagira kumijagira amaraso yo kugira ngo hajya ahantu bazubaka urusengero habe hemererwe n'abazogubaka bemererwe guhumanurwa, bemererwe kubikora. Iyo nka barayibaze guhera mu itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Amakuru amaze gucana ko nubwo bayibaze mu ibanga, ariko bimaze kugaragara kuko baciye batora umuherezi mukuru, ubu yarabonetse. Baramaze gushiraho abalewi bamwe b'abaririmbyi bagenda baririmba bashigikiye igikorwa cy'ibikorwa by'ahera h'urusengero, baramaze gushirwaho, nta kindi gisigaye, n'ihumbi ryose baregeranije. Rero iki kimenyetso kigutere guhumuka, kigutere gukanguka. Ndagira ngo nkubwire yuko umugambi w'uru rusengero ni umugambi wanditswe muri Bibiliya, ni umugambi mu isezerano risha bagiye babigarukako cyane, na Yohana yarabisobanuriwe mu byahishuriwe Yohana, arabibwirwa neza igihe bamuha irenga rimeze nk'inkoni bati haguruka ugere urusengero kugira ngo umenyeshwe yuko urusengero nubwo rwashenywe ruzokongera rukubakwa. Ibyahishuriwe Yohana 11:1, bampa irenga rimeze nk'inkoni bati va hasi ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramwo. Intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yohana bamuhirenga, bamuha ikipimisho, bamubwira bati haguruka ugere urusengero. Bisobanurwa ngo abantu bazongera bahaguruke, bahabwe uburenganzira bwo kubaka, bashireho fondasiyo, batere iripo, bakazire, bubake, hanyuma barangize, bahejeje binjire batangure gusenga nka kumwe byari biri mu isezerano rya kera. Bashireho ihema ry'ibonaniro, bashireho hariya hera cyane, bashireho n'ibindi byose, bongere kubaga ibimazi, bongere kwizihiza ya minsi mikuru yawe ya kera nk'uko tubibona byanditswe. Nuko rero mwene data, tuzokomeza tuzana n'ibindi bimenyetso kugira ngo abera bitegure, babe maso, bagabe. Umwami Yesu ari hafi. Uno munsi rero ngarukirije ngaha, ndagira ngo ubutaze tubandanye n'ibindi bimenyetso, kuko ni byinshi cyane, kandi ibi byose nibyo kugira ngo umukristo ahari yicaragavye, yicare yiteguye. Dusenge dushima Imana yatugiriye neza ikaduha guhabwa mpwemu yera,
kugira ngo agende asobanurira umugeni, abwira akangura umugeni ati byuka, haguruka, ikangure, ijoro rirakuze bugira buce. Reka dushime Imana. Oh, haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turashimye, turakengurutse. Uri Imana ihoraho, uri Imana y'ububasha, uri Imana y'imbaraga kandi y'ubutwari. Oh Yesu umwami wacu, warakoze kuza muri imisi ya nyuma y'imperuka kugira ngo wongere kutuburira, kutubwira amajambo yo kuburirwa no kwitegura kugira ngo Yesu Kristo twicare tugavye. Ndagushimira abantu barimo baritegura, ndagushimira mwami Yesu ku bantu bariko baragabishwa, bongere kuba maso, bitegure mwami amesura imbone zabo. Ndasengera umuntu wese ataritegura yongere mwami kwiyeza, mwami akomeze ibisigaye bigira bipfe. Urakoze mwami ku bantu bose bumvise aya majambo Yesu yo kuburirwa, ubagirire neza, ubahezagire, ubaha umugisha. Urakoze mwami wanje, ndagukengurukiye ko unshoboje aya majambo meza nongeye guhabwa. Kuba yumvise bose mwami ubahezagire kandi ubahe guhaguruka, bongere gushira mu ngiro iki jambo ryawe rivuze. Mwami Yesu urakoze, ndabishimye yenguruka, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire, haleluya, amen.